ngo na Habyarimana ngo bijya ngo vyakozwe na Kagame ngo irifo rero ko yugo ngo abarundi ngo baje ngo kubaza bigituma ngo abanyarwanda ngo bishe president wabo jewe rero nimba utabona yuko igihugu gikeneye gutabarwa icara ngaho rero ubura ko gasukari ubure niyo bisi igutahana mu byo ushaka gukora ubure ubuvuzi ubure abana bawe kujya kwa muganga wicare ngaho uvyemere mugabo hari abana b'abarundi ivyo batazokwigera bavyemera igihugu gitegerezwa gutabarwa umwanya n'umwanya igihugu kiratabarwa isaha n'umunota igeze igihugu kiratabarwa kandi kizotabarwa na jewe nawe we Rugambintare n'aba bose nta wundi muntu azoza kudutabarira igihugu ni twebwe barundi tuvuga ikirundi nitucika intege rero ngo tubone yuko ngo umwaka uragiye ngo n'uwundi yinjiye kora shiramo inguvu urabe ti jewe mbega inguvu ndiko ndashiramo nizihe kugira iki gihugu kitabarwe kuko hari abantu benshi dutinya tukavuga ati twebwe turafise umuryango mu Burundi nitwaza kugira iki barabirariramo barabica canke twebwe twenyene turapfa urabyumva ivyo bintu byose twikure mu ubwoba tubone yuko gupfa ni lazima dutegerezwa gupfa nta muntu numwe azokumira ngaha kwisi mugabo mbega jewe ni napfa nzoba namariye iki gihugu canje ico kintu nitwamara kugishiramo okay wagira ubandanitse ego ndashobora kukwakirira aho nyene vyukuri umuco mubi wo kwiranda uno munsi ku bintu bijanye n'u Burundi je ndavyita inyosha mbi kandi ifise hiva hariho abantu bungukira yuko abarundi baticizera mu rugamba rwabo rwo kwibohora abo bantu rero sabandi ni CNDD-FDD burya tubiravye Red Tabara kuva yitwa Red Tabara ne kuva muri 2015 ubu haheze imyaka 11 ivyo bamaze gushikako nje ndatumye ubushaka wese agenda arabe impunzi zo muri 59 mu Rwanda timbega abanyarwanda bagiye kubohora igihugu cabo haheze imyaka ingahe muce muri abaho leta barigeze ubu no ku myaka ifise mugende muri Kongo ubu abarundi bariko barumva M23 bakabona umenga yebo bariko barabikora neza ukabona nyene ko abarundi basigaye bazi na geography yose yo muri Kongo ariko mugende murabe ibibazo vyo muri Kongo vyatanguye bajya abantu bariko bari ku rugamba no munsi n'abantu bakozwe ko n'umuzo wa FDLR bari bahejeje gukora genocide ku batutsi bo mu Rwanda turi muri 1994 ubu tugeze mu mwaka w'ibihumbi 2026 uzi guharura harure araza gusanga yuko intare z'intaheba ivyo bamaze gushika kuno munsi araza gutahura yuko ari abantu ahubwo n'urugamba rwabo baranarunyarutsa baranagubaka neza kugira ngo babe bafise uno munsi abantu bari ku rugamba kandi bakagwana kenshi kandi bakomeye kuko abo bahangana hari abarundi bavuga ngo ntibabazi ngo ntibazi ngo none ibikorwa vyabo biri nimba atari we muhangana ntububazi ntubuza abatabazi bawe b'igihugu cawe ivyo ni responsibility yawe mugabo Red Tabara bo bahangana bo barabazi neza cane gose barabazi nkuko birashoboka yabisiguye arasigura ingene babayeho bitegura ku munsi bazi neza ko bahangana barabazi bazi inguvu zabo abo bagwanye bazi ingene bakomeye bazi ingene bangana bazi ingene baguma biyongera ku mwanya nico gituma batubwoko bakumva ibiganiro vya Red Tabara bakumva yuko boteza kuza kuguma bivugisha utujambo kuko abo Red Tabara ihangana nabo barayizi umurundi rero atayizi kandi akeneye ubutabazi aho je niwe ncangarukako nkamubarira ati ni gute utaza abatabazi bawe nimba utaza abatabazi bawe no kuvuga ko wicaye ubayeho rero utazi kizota kuko ubu niwe mugwi wonyene uhagaze niwe mugwi wonyene bari ku rugamba wubatse no mu makungu si ibintu vyo ku mpapuro abafise ibintu vyinshi mu gihugu citwa teori hari abatabazi benshi cane gose hari abantu benshi bazi ko bafise ivyo bariko barakora
bazi ngene bigenda ariko ukarondera ibikorwa ukabibura ariko hariho abariko barakora bitwa Red Tabara basohoka bakigisha politike yabo bakaganira kandi kumvikana ukumva ko bifise umurongo je nimba nza ngaha nkasigira ikiganiro nkavuga ati Moa kirongore nuko ndabizi yuko Moa amaze kuronka inyigisho zikwiye nuko nzi ko Bob aza kuba hari atahura neza urugamba nuko nzi ko birashoboka hari arabizi baraza kubisigura abari kumwe n'abatabazi barabizi muzobumva kuvyo bavuga muzobamenya aho ntihagire n'ugira ikibazo na kimwe kuri ivyo oye ariko umurundi ataza abatabazi gushika ubu atabona na Red Tabara ikibazo ndamubaza ni none uri kufatana nande kugira ngo ivyo Red Tabara iri kirakora utagomba kumenya wowe ubikore nukuvuga kubayeho widoga ivyo bintu vyo kubaho nk'abarundi twidoga na wundi muntu n'umwe vyungura atari CNDD-FDD ico kintu umuntu wese abayeho no munsi yidoga gusa ntaba afise ico ariko arubaka gikomeye kuko amakosa menshi hari abiyubaka bagomba kuja kuraho CNDD-FDD ariko bakiyubaka bakoresha umwanya wabo bagwanya Red Tabara abo twe tubita n'abasamazi kuko ntibamenye umwasi wabo ntibamenye ubakwiye guhangana uri mu buhungiro uri mu Burundi uno munsi ntuza abatabazi bawe n'ibiganiro vyama biriko biraba ahubwo ndahamagariye abariko barumviriza bino biganiro nimba ubukunda ivyo uri kurumviriza gira partage hamagara n'abandi bavyumve zura tapota kugira ngo algorithme ibimenyesha n'abandi bantu ko ino live iri kiraba umwe wese nta muntu n'umwe adafise uruhara ashobora kugira ushobora kuvuga uti jewe singomba kuboneka nivyo bose sibandondeza sibamowasi bose ntibaja hanze ngo bavuge bati Red Tabara n'intare n'intaeba ngo abatabazi bose ntibagenda babisemerera hejuru urumva ariko wewe urafise ububasha urafise abo wizera ushobora kuba ufise uwo muvukana wizera ushobora kuba ufise wa mwana mwigana wizera ushobora kuba ufise umubanyi mubana wizera ushobora kuba ufise umuntu wizera wewe nyene nta kintu na kimwe kikubujije uno munsi kuja hamwe n'uwo muntu wewe wizera ukavuga ati tuzohora duhura kugira ngo turabe ingene dushobora gufasha abatabazi turabe ingene dushobora kubashigikira kuko n'urugamba rwacu genda ucagura wishakira uvuga uti uyu n'umuvukanyi ubuje nawe tuzohora dukorana uravyemeye tuzohora duhura turabe ingene twegeranya uburyo turabe ingene tubarira n'abandi kugira ngo bashigikire abatabazi uravyemerewe ndabisubiramwo uravyemerewe ushobora kuba uri muri association kanaka ushobora kuba uri muri groupe kanaka ukavuga uti abo turi kumwe ngira ndabasigurire hanyuma ivyo twaciko turakora turabe ingene dushobora guteza imbere urugamba rw'abatabazi nuko nyene nihagira umurundi yicara avuga ati ndabibone biriko biraba ariko nta nakimwe afise ndabikorako oya ushatse kubikinebwe ushatse kutaba mu babihindura ivyo ni shwa yawe niyo vraiment ivyo n'ugucagura kwawe ariko uko gucagura kwawe ico ubuvuze ko ushigikiye abapfukamye mu ndi gihugu kuko ubahabiri gusa ego wihangane aheze ijambo ni juste akabazo gatoyi kuko ndakibagira banze umwihanganire gatoyi kandike urumva murundi wese ukeneye impinduka mu gihugu c'u Burundi urafise uruhara uteza kuba uri kurakora wewe wicaye muhira wicaye muri komfort yawe ukaba uri kuridoga uri kurariha ikiguzi cyo kudatabara kuko ikiguzi cyo kudatabara urakiriha misi yose siko ni ikiguzi cyo kudatabara uriha misi yose ni kujya gusanzara mu muryango wawe ubu sigaye uvukana n'abantu umwe n'umufaransa uwundi ari muri Amerika uwundi ari mu Rwanda uwundi ari mu Burundi nibo dafise umuryango wasanzaye bashobora kuba benshi bari Burundi uravyumva ivyo babayemo nujya muntu uba ariko yicwa na malaria ingwara imiti yayo yatowe kuva kera nta muntu yarakwiye kwicwa na malaria umuntu yicwa na malaria n'umuntu yishwe n'inzara siko no muntu yabuze umuti kuko ubundi malaria iravugwa neza kandi gakira ariko wewe urariha ikiguzi cyo kudatabara kuko ni usigaye ugenda kugwa ku muryango wawe ni usigaye uvuga uti uyu mukozi naramamagaye uyu uragomba kusaba amahera urariha ikiguzi cyo kudatabara ni wewe ukora umwaka wose uri muri Canada canke uri hehe uri kuraziganya kugira ushobore kugenda mu gihugu c'u Burundi ugasanga ureze n'abana udashobora no kujanayo
wanagendayo ukabona ibiriko biraba, ikiguzi c'ugudatabarura kiriha ku munsi ariko ukanka kuriha ikiguzi c'ugutabara, ukavuga uti jewe mbanza kuraba ingene bigenda, ukanka kuriha ikiguzi c'ugushigikira uwahagaritse ubuzima bwiwe. Ni ukuvuga ko wewe hari naho usanga ikiguzi c'ugutabara wewe woriha, usanga ugiye ukanagiharura ku buryo uba winjiza, urashobora no gusanga turiko turanavuga na 3% y'uburyo winjiza canke na 5%. Urumva ni ikintu nta na kimwe kiguhindurira ku buzima bwawe, ukanka kubikora. Aho turakubarira ati ushaka kugokera igihugu cawe urakigokera, n'uburenganzira bwawe, ariko ico bikoze wicaranye n'uwuriko arabashigikira. Ni ukuvuga ko umunsi igihugu cabohowe, uwo mwicaranye azoshika avuga ati hajya urazi ibibazo twariko turacamwe, urazi iki niki, urazi amajoro twaraye twicaye, urazi uburyo twariko turashigikira, turaryohewe ko natwabikoze. Wozoba uri kuvuga iki? Icambere ntuzoba uri kuvuga ngo ntiwamenya aho uca kugira ubashigikire, kuko iyo harondera wari kuharonka. Ntuzovuga ati ntiwamenye ko urugamba ruhari, kuko n'ubu uri kurumviriza ikiganiro, ubu uri kurumva abatabazi, urabumva aho uzoca hose uzoguma wumva ko bahari. Ico twarakigutwaye. Ntuzovuga ngo ntiwatahura urugamba rwabo, ibiganiro birahari, wagenda kuri YouTube, wagenda kuri bira amakuru, ushaka kuyarondera, ushaka kumenya abatabazi urayafise. Gusa ni wewe wicara ukavuga je urumva ejo hari umuntu twariko turaganira ambarira ngo je mbashaka bampa umuco, ngo bambarire ngo uburyo, ngo sindisuriye ko ndabutanze, ngo sindisuriye ko gushikana mubariye ati ngaho reka tuvuge concrètement, ncapira table. Ushaka kumenya iki mukungene uburyo wewe utanze bukora, ushaka baze baguha raporo y'ingene baguze ibiharage by'abagwanya, ushaka baze baguha raporo y'ingene haguze ngo yangu ivyo urumva bigiye hanze, ngo urumva ko vyo hava bishikira umwansi. Ndavuga none wowe uricaye uriko wanka gushigikira abatabazi ngo kubera utazi uburyo buja, mugabo kandi no uricaye uvuga neza yuko ubwo buryo bokwereka aho buja, urabizi neza ko biza gushika mu matwi y'abantu canke mu maso y'abantu bitagenewe. None ntiwumva kuri kurondera excuse wewe yuko ugambanira igihugu cawe, ubu uri kurarondera excuse wowe nyene ukavuga uti uri kuragambanira igihugu cawe. Ariko umuntu uri kuragambanira igihugu cawe, muntu utari kuragomba gutabara, muntu utari kuragira ico uhindura, umenye neza ko wicaranye n'abariko barabikora, umenye neza ko mwicaranye ashobora ari ujya muvukana atavyuzi, kuko ndabisubiramo, bose si Moa, bose si birashoboka, bose si Bob, bose si Ndondeza, bose ntibaza ngo bavyemange baje hejuru ngo babivuge. Ijya groupe yabo mubana urimwo ntuzi uri ko arashigikira, kandi nawe we nico gituma naho wogomba gushigikira abatabazi nabo nyene abandi bashobora kutabimenya. Kibi reka kugambanira igihugu cawe. Abantu nimba baramaze guhaguruka, kandi nimba bamaze kugaragaza ibikorwa vya, na cane nimba wewe wumva ko ico bariko bararondera intwari ibereye, amategeko akurikizwa mu gihugu, yuko umuntu yishe ahanwa, yuko umuntu yivye ahanwa, yuko nta muntu ahorwa ubwoko, nta muntu ahorwa umugambwe, yuko igihugu by'ukuri kijamwe umutekano utekanira bose, yuko impunzi zitaha z'abarundi bataha bakabana na bene wabo, yuko nta bantu basubira guhunga. Ivyo bintu we nimba ubishigikiye, ntiwicare ngo wigumane wenyene ngo wigungireko, ahubwo vuga uti ndabikora kwiki, kuko ico ushobora gukora ubutwari muri wewe urabuzi. Ushobora kubuzi gucapa bicape, ushobora kubuzi kuririmba biririmbe, ushobora kubuzi kuvuga vuga, ushobora kuba uba wicaranye n'abantu bari mu macakubiri, bakuremwe ayo macakubiri, hangana nabo. Ushobora kubuzi kwandika ndika, ushobora no kuvuga uti jewe ibi biganiro nzoguma ndabirungikira abantu bose nce nihorera, nzoza ndababarira ati ibiganiro biko, ariko ufise ico ushobora gukora. Ico rero ushobora gukora nta wundi n'umwe ashobora kukikubwira, sije nzoza kukubarira ngo ico ushobora gukora niki, ahubwo niwe uzovuga uti urugamba rw'abatabazi ni gwanje. Abatabazi niba ariko bagomba gushika ku butegetsi hanyuma ngo baronke ibiti, nta muntu n'umwe ari mu rugamba rwo kubohora ngo kugira ngo aronke ibiti, sivyo, sigo rugamba rwacu. Urugamba rwacu nugo kuzana amategeko akora,
mu gihugu cacu c'u Burundi, etat de droit, intwaro igendera ku mategeko, amategeko aranditswe. Ujya muntu wawe uguma uza kutubarira ngo mbega mu 70 ngo na kabiri ngo yarishwe ngo nije namwishe ntari bwanavuke, ujya muntu azozaniga ubutungane na Red Tabara. Ujya muntu wawe uvuga ati bamwishe mu 93, abamwishe urasubira kubabona ku butegetsi, uragira iki? Ntiwigeze umenya naho bamuhambye, ntiwigeze. Ujya muntu wawe hajya wakomerekeye uzohavurirwa na Red Tabara, kuko Red Tabara niyo igwanira amategeko, akora amategeko yakora n'umuntu wawe icaha nubwo ari umuntu bakwiciye ryari mu myaka 30 40, ubutungane burakurikirana ababikoze nimba bagihari, ubutungane buremeza ko n'ivyo bintu vyakozwe, ubutungane nibwo bwonyene bushobora kugukiza wewe ku mutima. Ntukoresha umwanya urwanya Red Tabara, kuko ubishire mu mutwe kugira ndangize, uyu uri kuragwanya Red Tabara wewe uri kurwanya ko igihugu cacu kigendera ku mategeko. Uri kushigikira iki? Uri kushigikira akajagari? Uri kushigikira yuko abantu bigisha amacakubiri? Uri kushigikira yuko umuntu aza kiba hanyuma ahejeje kwiba muri ministere kanaka agaca agenda kwiba mu yindi ministere? Uri kushigikira yuko haba urudandazwa rw'abana b'u Burundi babarungika kuja ko babacakara? Uri kushigikira yuko amasengero abapastori bafata ku nguvu abana b'abakobwa bakaba ari bo bagira ubwoba bwo kuja kubivuga? Uri kushigikira iki? Iyo uri kuragwanya Red Tabara uri kushigikira akajagari. Uno munsi nicukuye kumenya umuntu wese azi ko akunda igihugu kiba karorero, namye ndavyumva. Baravuga ngo igihugu c'u Burundi ngo ni umutima wa Afrika. Ibaza umutima wa Afrika rero utwawe gutyo, ibaza umutima wa Afrika ugendera ku mategeko, ahubwo ejo dukwire muri Afrika yose ibintu vyo urwanira ubwoko nta na hamwe naho tuzoshirana. Uri kugwanira ubwoko bwazanywe mu Burundi kugira ngo dusamburane. Uno munsi uragwanira kuba umuhutu, je uzonyigisha yuko ntari umuhutu kazi gute? Uno munsi uragwanira kuba umututsi, umuhutu nawe uzomushira he? Ubwoko bwacu turabarundi, ico tukigwanire. Uzokumva nawe afise ishema ry'ubuhutu bwiwe canke by'ubututsi bwiwe azokwandika ibitabo tuzobishire muri biblioteke, azogira exposition dusigurira ati kera twari tumeze gutya, azobishira handi hantu. Ariko ivyo bintu nta na gatoyi ntibikwiye no kuza muri kazoza kacu. Tubidahwe, vyaje bije kuduteranya, twarabitahuye, ababizanye tubashimire, tubarira ati towa mchafu, ivyo ni mchafu, ntavyo twe twubakirako. Nivyo nagomba kuvuga Moa, sinzi ko nakwakiriye neza. Urakoze cyane. Urakoze cyane, yagiye ngo aragarutse, tumwihanganire gatoyi. Reka twakire Chimamanda. Nukuri ndondeza ijambo ryawe, nibaza yuko ari ihumure ku Barundi, kandi nibaza yuko benshi bize barumvishije yuko igihugu gikeneye umurundi. Twese turabarundi. Reka nanje ndamunganire gatonya mo imbere yo kumwakira Chimamanda. Ni okay, ni sawa. Sawa, reka mpeze nariko ndavuga ati ijambo ryawe ririgishije abarundi. Twese turabarundi. Abo bantu muza kwandika amakomanteri, igihugu si ikiwanyu, igihugu ni icy'abarundi. Mwange mukunda, ndakubwiye umutabazi muricaranye, umutabazi ni wewe, umutabazi ni jewe, kandi byanke bikunda igihugu kizotwagwa n'abana b'abarundi, atabwoko atantara. Nico turiko turagwanira. Uwo muntu rero ariko aragwanya abariko bashaka kubohora igihugu cyabo, sinumva rero icyo ashaka. Nimba ashaka babandi babandanya kutwica bufuni na buhoro badufukama munda, wewe bandanya ivyo. Ariko twebwe nka kujya abasendede bavuze, turi songa ebana, tugenda dusonga mbere, umwanya n'umwanya igihugu kirabohorwa, tugira igihugu. Karibu rero. Okay, murakoze
mwa ntare zidaheba ndashimye cyane ibyo ndondeza yavuze shimikira mvuga yuko abaza bitwaza ibintu by'ubwoko ibyo ntibiri mu batabazi nkuko mwabivuze turabarundi ibintu by'ubwoko ni heritage coloniale abarundi abubatse uburundi basokuru babugwaniye bukitwa uburundi gushika n'uno munsi babwubakiye kuba abarundi n'imiryango y'abarundi ivyo by'ubwoko rero hajya yuko tuguma tubandanya ubucafu badusizemo tububandanya hajya kubukosora tubukuremo ko atari ibintu byacu tukabibandanya ivyo nivyo abatabazi tuje gushirako parenthèse hazobe kirazira ntibike bizosigare ari umugani nta bujyajya burimo turazi ko abarundi bakunda kuvuga ibintu babeshana twebwe nta bujyajya buri no mu ma projet de société turavuga turabarundi abatabaze niyo ntuzenya ya mbere ihuza abarundi bose atangorana atanu umunsi n'umurumva ngo bajyanye ngo kubera gutya na gutya kandi abivuga ngo hazoba amatora ngo ejo ngo bientôt 2027 twebwe ntitugwanira ku mwanya tugwanira gushika kwihangiro twiyemeje turwanira gushika kuri objectif yacu ibintu by'umwanya ni by'aba abandi bagomba kwiyorohereza babandi bamaze kwiyatura ko baneshejwe ko sende darizo kwikura ngo ko aribo bazokwimaranira twebwe ntituri ngaho ihangiro twiyemeje nambe tuzotabari nambe bizoba muri 2020 mu myaka 3 cyangwa mu mezi 6 byose birashoboka rero twebwe ntidukeneye abantu baza kutubwira ngo urabona amatora twebwe tuza kuvuga ingo wifatanye natwe ico twiyemeje tukigereko ijya ntwaro ikoresha umuntu wa w'inkoho rero nico gituma Rede Tabara yavuze ikabaho kuko nigo rurimi yumva n'abandi bose bavuga ama société civile ivy'iwabo bizokumvigwa aruko inguvu za Rede Tabara zakoze rero tukavuga abarundi mwese nimuze mushigikire Rede Tabara si kintu cy'umuntu ngo nicujya cyangwa ujya niki cyamowa cyangwa ndondeza cyangwa undi wari wose ni kintu cy'abarundi niyo ntuzenya nico kiraro duca ko kugira turonke uburundi bwiza bwejo kandi abatabazi no munsi tuzofata igihugu tuzogifata bazobandanya batabara uburundi kubera uburundi bwarononeka cyane gose ibi biganiro nk'ibi bizobandanya kubera abarundi barakenewe ubutabazi bumwe budasanzwe mu gihe abatabazi tuzoba duhari n'abandi bazobandanyirizako rero dukomere tuvuga yuko twebwe ntidusamazwa n'umwanya turaba yuko dushika kuri objectif yacu nta kindi murakoze anereka twakire kagenda boa murakomeye aho tugira igihugu kagenda tucitangire ubu sigaye nzi kuvyitabira ntabwo nari ubudabizi nukucitangira kabisa tucitangire n'inguvu zose kuva munsi y'ikirenge gushika ku mushatsi hama rero kandi ibi bintu vraiment agenda bikunze nukuri mubandanye mutwigisha aha turi kwishure bamwe ntavyo tuzi mubandanye mutwigisha kabisa turabatega amatwi ijana kwijana mugabo rero jewe harakana nashaka nanje kubasaba rero sivyo nukuri muze muraza no gutembera mu yandi ma account kubera inyigisho ziriko ziratangwa inyuma y'izi account zanyu ni ibintu biteye ubwoba jewe rafuwa pasa ahantu narindi hari abantu bashika 180 amajana 200 ibintu byariko biravugwa iyo ntaza kuza gushiramwo ijambo ry'umurundi bari batudandaje neza imbere y'amakungu ndumva yuko atari intambara ikomeye kuri Rede Tabara peut-être ko abo ari umuheto uri direct mugabo nibaza ko na communication na pouvoir médiatique ni ikintu gikomeye cyane iyo abantu bariko bara spreadinga ideology y'ubwicanyi y'amoko nibaza yuko twebwe turaba influencers bo kuri social media twohabera amagabo tugatabara nizi servo z'abana ziriko zirahenda kuko
nk'ubunye nobabwiza ukuri haro nka account y'umuntu witwa Cinema yari kwirakora ibintu imbonera kure zazanye intera hamwe barigisha ibintu bigisha ibintu vy'ingwano bariko bavyigisha abarundi kandi bababwira ngo mwabarundi ngo mwari mukwiye ngo kuja ngo kubaza ngo abanyarwanda bigituma ngo Kagame ngo yishe ngo ntaryamira urumva babivuga gutyo donc urumva ivyo bintu tudahari ngo tuce tubikontradiza je nabonye menga ni ibintu biteye ubwoba biteye ubwoba cyane donc ndabasabe vraiment namwe mudufashe muze murasimbira mu live tumwe kuko inyigisho ziba ziriko zirigishwa aho hantu biteye ubwoba vraiment ukabanza umureke kagenda avuze aheze kagenda sinatahuye kagenda avuze ngo bariko bigisha abarundi kuja kubaza ntaryamira wabo nyene urumva urabona nkejo wana nk'uyu Desire mubona ngaha awi Desire agoma yandika Desire Patriote uyu unye yari yazanye abanyarwanda ba Pythagore bintera hamwe basoma ideology y'ubwoko uyu nyene yari kora command afata ifoto ya ntaryamira acaza azanye abanyarwanda basigura yuko Kagame na Museveni bari bateguye ava ngo bategura ngo ijya nama ya Arusha ngo kugira ngo bice ngo Mobutu ngo ntaryamira ngo na Habyarimana ngo bijya ngo vyakozwe na Kagame ngo rero ko yugo ngo abarundi ngo baje ngo kubaza bugituma ngo abanyarwanda ngo bishe president wabo nibaje kubaza CNDD-FDD nyene erega nubundi jemba numva iyo bariko bavuga ivyo oye ahubwo no kubankuraje ati genda mubaze CNDD-FDD nyene none ntaryamira nyene mugani wabo yishwe nande ubu si bafise ubutungane bariko babikoza kwiki nibagende babaze kuko je mpora numva abantu baza kubabaza akagenda ku ma live bakababarira ngo none ngo ndadaye ngo yishwe ngo nande bakagomba kwegeka ku mwana yari afite imyaka 10 ngo niwe yishe ndadaye none nyene ndadaye nyabo na nyene yishwe nande none CNDD-FDD ntimaze imyaka 21 ku butegetsi ni babe bagenda kuyibaza bamubabarira ati genda mubaze abakwiye kuzana ubwo butungane ababufise mu ntoki nibatabishura nimuze rero mushigikira abatabazi kuko bobo Rede Tabara bakeneye ubutungane bukora nukuvuga ko ibibazo bafise nubundi ico baba bariko baravuga nuko bakeneye ubutabazi nabone nimuce mubita ngo ni intera hamwe ahubwo mubarira ati muriko muraza babara abanyarwanda ofete ni imbonera kure ziba zivanze n'abanyarwanda bakaca baza bagatangura guspreadinga ama ideology izo mbonera kure ziza kubaza kurondera uwishe ntaryamira kuri TikTok kuki batabijana mu mugambwe ngo bababarire bati ninde yabinyishe nyene ndadaye bamubabarira kigenda mu bibaza ahubwo igituma mukiriko mubibariza kuri TikTok muriko muvuga ivyo turiko turavuga muriko muvuga ko kijya gihugu nta numwe yungukira mu ntwaro mbi muriko muvuga yuko hirya ntwari hari ku butegetsi yabimye ubutungane none musigaye muza kuburonderera kuri TikTok no kuvuga ko turi hamwe cyane gose urababwira mubwire yumve Desire yumve yuko agowe nkuko tugowe wumve ibyo turiko turigisha bimwigishe mutishigikira abatabazi ntimurwanya abatabazi je mpora ndabyumva akagenda bariko barabibabaza ivyo ndabikubariye kugira ndababarira ati genda mubabarira ati kuki muza kubitubaza twebwe kandi muri mbonera kure kandi arimwe muri mu mugambwe uri ku butegetsi arimwe mufise ubutungane ko n'imanza mbi zaciwe ubusho bw'i Burundi bwuzuyemwo abantu atarabicanyi uwishe ndadaye ninde urubanza rwarishe ko rwabananiye oya pame kubera ko badashira imbere ubutungane pame ndagusavye ndamwishure ntaribagirwa kagenda ndamaze kuvyumva
bashase ikibazo mbagije jewe je lance un message gusa sivyo mwumve ko urakoze nabo nibaza yuko bumvishije kuko wowe ni wowe wari uri wa munyamurenge niho narindi kandi naragerageje kubishura voilà urumva donc nariko ndagwana nabo turazironka hari abantu bamwe badafite izo nyishu za ndonde zashobora kuba afite inyishu nziza directement kandi nivyo ivyo avuga nivyo mugabo urumva nanjye narababwiye bose bazifise estado droit izobazanira inyishu y'ibyo byose bashaka estado droit tayari nibishoboka nico gituma turiko turagwanira igihugu c'amategeko abo rero nabo baza kwiyandikisha ibyo biyandikisha bazobohorwa kuko baraboshwe abo urumva reka tubamurikire tubandanye kubamurikira kuko aba nabo baraboshwe aba badezira banabo nibo bakeneye kubohorwa mbere gusumbya na twebwe asha nabo nyine kabisa nama nabibabwiye tugira amahoro murakoze kagenda ndakumva ndi ngaha ndakubwire rero hari umutego umuhora musanga mwaguyemo nukuri kandi mugasanga birafashije CNDD FDD cyane gose iyo bavuze ibintu by'amacakubiri bifasha CNDD FDD cyane gose bijya babigira par exprès barakoresha n'abantu b'abatutsi gira bamwe barabafukuye mwarabamenye kugira bavuga ibintu bya ntuzenya by'ubwoko cyangwa bwiki ikintu ukwiye kumenya muri kajya karere nta bwoko regionale buhari uri umututsi w'umurundi uri umurundi ntushobora gusa n'umunyamurenge cyangwa umunyemero hari imasisi cyangwa iki cyangwa umunyarwanda na ntuzenya na pasiporo zanyu simu ifu yuko kugwanira kuba umurundi ivyo abatabazi tuvuga kubera uno musi nta muntu numwe azoza kukugwanira utari umurundi ikoze y'abatabazi nikoze yumvikana cyane mugiye muri bijya bya identité ethnique nivyo CNDD ishaka ikiza gukoresha kubera iziko atabantu ifise ikigenda gukangura ivuga abahutu ntimubona bya bindi duhora tubabwira kugira baronka abantu baza kubayoboka rero iyo piège ntimuze muyigwamo mugira iki nivyo baba bashaka abantu bagende bace bavuga kugira baronke uruvugiro twebwe dutegerezwa kwigwanira nk'abarundi nta bwoko regionale buhari uno musa abanyamurenge bakagara sabatutsi nibakorana na CNDD nibaba bariko baratukana ngaba bavuga ngo bazoyifasha ngo bazoyifasha ngo nta numwe azoyikura ku butegetsi rero tureke kuza tugwa muri piège muze twifatikanye n'uru rugamba rwa Red Tabara tuzana igihugu c'abarundi igihugu habaho kirazira je ndibaza nivyo bikenewe bro urakoze cyane ndondeza urashobora kundugiriza uyu mugabo yitwa Desire ariko avuga ngo nitwa muduza twebwe turabarundi wewe uri umurundi karibu tuganire tugire ikiyago nayo ibyo wagiyemo je nahejeje kuvuga kagenda nimba yahejeje je nahejeje reka twumvirize Desire canke I don't know even no ako je no bagandi zari ngaha reka rugamba uyu turi kumwe rugamba turi kumwe rugamba rya gatatu tuguhamagaye utadoga rugamba nibaza yuko yacaye ikibanza abandi hariho bane bariko basaba reka ndamumanura reka twakire Chimamanda karibu Chimamanda account hari yindi fake account ni hasi nda twatangiye kirego cyane mu yari jewe ndaduga utari jewe ntaduga byo mariko ndeza hariho background nyinshi inyuma yawe sinzi ko kumute bro like yo eko murakoze cyane byo mariko baravuga ndavyumvise naho hari tuna ndimo mu mwanya ariko ndakora murimo mubiganira neza kubera ko ikintu twese tugomba mu Burundi ngaho ni impinduka bivanye na systeme y'ubuyobozi tubona sikuvuga ngo ni kubera ko umuntu yanka Burundi twarabonye ngaho ejo nariko hari ibintu nanditse nongera ndabiganiraho ndavuga nti ugiye kuraba mu Burundi baba dede bataraza ntabwo twigeze dutondera isukari mu Burundi ariko turayitondera kubera bano badede ntibagomana kubikemura
abadede bataraza ngaho nta gitoro twatondera muri ubwo buryo, ariko turagitondera kubera abadede. Ugiye kuraba ngaho za Kotebu abadede bataraza zarakora ibitenge zari zuguruye, abadede baje ibyo barabikuyeho baravyononye barabiriye. Abadede bataraza amasoko yafasha abarundi yari menshi kandi y'umumaro. Abadede bamaze kuza bayadusa umuriro ngaho. Abadede bataraza Burundi bwari n'indege, abadede baje indege barazuguruje barazitwara. Abadede bataraza amabarabara yariko yubakwa ku bwinshi kandi meza, abadede baje barahomvaguye nta nayo bariko barubaka. Ikibuga c'indege abadede bataraza cyari gihari, baje barononye. So ibintu byose ugiye kuraba rero mu gihugu bagiye barisamburira ko nk'ihene nta kintu na kimwe bagomba kubaka. Kuvuga rero ngo umuntu ngabo bantu nabareke sinaburiyo baba bariko barajana igihugu ahariho. Mugabo yo badukanye ibi bitekerezo kugira ngo agire ibintu dukemura mu gihugu bacha batangura kuzana ivy'ubwoko. Ngo ni babandi b'amazuru batusi bagarutse ngo aha batusi ugasanga bagiye kwiruka ku by'amazuru kubera atakindi kintu babona ngabo bashobora gukoresha ngo bidefendinge ha kwemera ngo dukemure ibibazo biri mu gihugu. Rero sasa je kuri izo mpamvu nk'umuntu akunda igihugu ntabwo nareberera mbonye abantu bari kubonera igihugu muri ubwo buryo. Abantu bazoza bafise imbaraga bavuga bati twe twagomba gushira igihugu ku murongo, tukabona abo bantu barabishoboye, nta muntu numwe atobashigikira mu gihe tubona atahana abo badede bariko bageza igihugu. So thank you so much, ibyo nivyo natereramo cyane. Chimamanda nibaza ko bavyumvise, muravyumvise Barundi, kurugutura amatwi twumvirize twigishanye, kuko ivyo tubona nivyo mubona. Reka tureke kwidigadiga, kuko bavyita kwidigadiga, muriko murigirisha yuko ingorane zihari mu Burundi yuko mutazibona, kuko umurundi ni wakogwako, umurundi niwe ingorane zikogwako, umurundi ni wewe ni jewe. Rero nimba utabona yuko igihugu kikeneye gutabagwa, icara ngaho rero ubura ko gasukari, ubure niyo bisi igutahana mu byo ushaka gukora, ubure ubuvuzi, ubure abana bawe kujya kwa muganga, wicare ngaho uvyemera. Mugabo hari abana b'abarundi ivyo batazokwigera bavyemera, kuko intego yabo ari kubaka igihugu cy'u Burundi, igihugu cy'u Burundi kicunganira bose, ku Barundi bose atabwoko burimwo, kuko twese turabarundi kanatsinda tuvuye ururimi rumwe, nta ndimi zibiri tuvuga, nta ndimi zitatu tuvuga, turabarundi. Kiduhuza twese turabarundi, kandi twaba dufise igihugu cyacu cy'u Burundi, umutima wa Afrika dutegerezwa kubohora, tugira igihugu. Reka twakire Desire nawe. Murakoze, ndabaramukije nawe, kandi tuyage twumvikana atabyo gutuka. Ntabwo njya ntukana, nitwaba twubashikiye hako. So ndagira mubye gusa kuri ndaza kuvuga ku byo nabaye interese cyane, kamere hafi kuri Chimamanda ku byo avuze. Ndashobora kugira ibyo ntashima cyangwa ndashobora kunegura Kagenda nkavuga ati okay, Kagenda sinkunda imishatsi yiwe ariko ijwi ryiwe ntacyo ribaye. Kagenda sinkunda urukoba rwiwe ariko intoki ziwe zimeze neza. Ibyo yashoboye kubikora amafise ubwenge. Mugabe iyo mbaye umuntu negura Kagenda nkamunegura guhera mu mushatsi kugera mu bworo bw'ikirenge, behind haba hari ubwanko rukomeye cyane na Kagenda. Uko biri kose haba hari ubwanko na Kagenda. Impamvu mvuze ko nuko numvise ibintu byinshi Chimamanda dondaguye ku bantu batabi Burundi, bohava bibaza ngo ni incabwe ngo avuze ibintu byo bakanabyizera. Mugabo bamana no ukano kagaye wa mugabo afise akabazo no nindira sinaguciriyemo, please hangana ufata umutima. Ndakuzi, fata umutima. Muzamura inkotanyi. Nibaza ko ubaye uri umuntu ufise imitekerezo myiza ntushobora kugaya ikintu kubera hasugira hejuru. Aya ni byinshi bagiye ducika ko nk'ibyo, mwariko muravuga ibintu by'ubwoko n'amacakubiri, ugasanga nimba umuntu mu bwoko ubona kakoze ikosiri abantu bazagita ubwoko bwose, ubwo bujiji muga tukabugwanya ariko tukibagira kugwanya mu mitwe yacu.
umuntu ushobora kugaya ibintu byose. Nimba amabarabara atakozwe nobaza akabazo. Ibarabara rya Cibitoki ryasubiyemo ku ntwaro yandi. Ibarabara rya Mwaro ryubatswe ku ntwaro yandi. Ibarabara rya Bururi riri kurakorwa ubu no munsi. Nimba mukurikirana iby'u Burundi riri kurakorwa ku ntwaro yandi. Ibarabara rya Bubanza riko rasubirwamo ku ntwaro yandi. Ibarabara rya Gitega ryasubiyemo ku ntwaro yandi. Iyo ikibuga c'indege, okay, nta ndege dufise. Mu kibuga c'indege haje ugiye kuraba uko cari kiri niko kiri. Cyasubiyemo ku ntwaro yandi. Hari ibintu iyo uri kurabivuga uwagwijije urwanko rwinshi rugasumba volume ibyo uri kurashikiriza, bya bindi byanyabyo wari kurashikiriza abantu bashaka kubitesha agaciro kubera ko bumvise usakiranije ibyo bazi bikorwa n'ibidakorwa. Ofete ibintu byanyabyo wari kuvuga abantu bashaka kubitesha agaciro kubera ko wabisakiranije n'ibindi bintu bigaragara, abantu bari kumva akavuga ati ibyo bintu nibyo. Ikindi nibyo nta gitoro dufise ku rugero rushimishije. Harigeze kugira igihe tutagira isukari ku rugero rushimishije, ariko isukari yarabonetse. Burundi buri bamaze amezi n'amezi rimwe hari isukari. Kuza rero nk'umuntu ukunda impinduka, iyo ibintu bitagenda neza ukabivuga ni byiza. Mu gihe bikemutse naho ugomba kubushima ukavuga ati okay, ibi babikemuye nibakemura ivy'igitoro navyo. Mugabo iyo cyufata igitoro niki bitahari ugacusakiranya n'ibindi bintu bimaze gukemurwa, jewe n'umwe n'abandi bantu bafise ubwenge baca bati okay, wa munsi ntiyabivuga kubera urukundo, maybe n'urwanko. Kuko iyo bivuga kubera gukunda igihugu canke kubera gukebura, uradenonsa bitagenda neza, n'abantu barabakurikirana barabumva. Nimba hari ico rero bakoze kikagenda neza, icyo ugomba kugikora muri lise bya bindi bitagenda neza, ugasigara uvuga igitoro ukavuga n'ico kindi kintu kitagenda neza. Mugabo live zanyu zose nkomeje kumva buri munsi manumva isukari garuka. Mu gihe no munsi amashopu yose ari isukari ikiri 6,000, ikiri hari naho bakidandaza ikiro 5,500 ikizimbye n'ibihumbi 7. Iyi sukari rari ku mashopu yose. Mugabo muri liste y'ibintu byose muri ko muradenonsa manumva isukari garuka. Havuga n'abantu barajishinga n'ibitagenda neza canke no gucunga gusa ibimeze nabi gusa. Ndemeza ko nimbura umu influencer nko kagenda bivuze ushaka kuvuga ibitagenda neza, je mbifata ko uri nk'umuntu ukunda impinduka, ukunda ibintu byiza, ubisa n'uri gukebura. Yore bisaba umuntu yagukurikirana kumva ko ibyo uvuze ari byo, akagira ibyo akemura, at least jamugerageza gushima ibyakemutse. Hama Barundi tumve yuko murarwa ishinga n'iterambere, murarwa ishinga n'ineza. Mugani twakomeza kumva ibigaragara nk'urwanko ucumenga ni ibintu mwatekinze personal. Sometimes je nkunze kugira akagenda ati maybe ntimukeneye impinduka, ahubwo mwanka umugambi uri ku butegetsi gusa Burundi n'umutima wanyu wose, ku buryo n'uwo mugambwe naho kumva ibyo musaba byose bakabishira mu ngiro, still ntimwowemera, mwokomeza mubuhakana. Nibyo nca mbonamo. Ariko nk'aba patriote canke nk'abantu bakunda impinduka, ku bwanje mbavuga nti hamwe uyo mugambwe ndondeza n'abakunda kwivuga ngo ngenda mumbwira abana kangwa hindurira. Mba nibaza yuko mushaka impinduka, ariko haragera igihe iyo mbonye ibintu byose musakiranya, mba mbona ko haba harimo urwanko, mvuga muti abantu nabo bakora ibintu neza ntitubakeneye. Ibyo rero n'ahandi bica bitujana, abantu baca baja mu mateka, bagiye mu mateka ikivuyo barakizi. Hama akwakira banamveyo kagenda ari binashikirije, numvise yatagenze n'izina ry'wanje. Jewe umuntu wese agira indinganizo ya pano yiwe, nakumvitiye kwa ndondeza umuntu wese agira indinganizo ya pano yiwe. Pano yiwanje abantu baduga ko nta bice 5% by'abantu baduga ko mbanzi ngo nakani nakangwa vaha ngo no muri ndondeza ngo no muri detabara ngo no muri komeza amahoro, nta numwe mbanzi no. Gusa yishaye kuduga iwanje mfata kuri umunyafrika ugira amahirwe ukamenya ururimi mvuga mba ndiko ndakoresha tukaganira nta mipaka. Jewe sinduze umuntu ngo kubera ko ngo namumenye ngo niwo muri detabara ngo niwo muri CNDD ngo niwo muri inkotanyi, aho sinitayo kumenya icuri, nza kukumenya umaze kuvuga.
mu byo uvuga rero jewe sindi wa muntu usakiranya ngo uburozi bwose umbivyemo abizi ndabumiza kurondogora utajya ndashishuza urarondogora nibaza ko ukagenda azavuga ipano yanje nta musa requestinga ntadugeko uyu nkotanyi azavuga nta ipano yanje nta musa requestinga ntadugeko bati can talk reka kuvuga najyanye mazina avuze sorry please soza tuvuge nene nakirimo umuntu niba harona akirimo nkotanyi uratwihanganira pe mureka avuge ashika n'iciyumviro ciwe urakoze jewe iyo abantu baje ndabakira kagenda kavuga ibyiwe none ugira ngo kagenda duhuje ideology gose kugira ngo ndamuzane kuri pano yanje avuga ibyo ashaka no nuko nzi yuko abantu bankurikirana si bicucu kagenda araza kuvuga ibyiwe abaza gufashwa n'ibyo yashatse yavuze abantu nibamukurikira it's okay question ikiba nuko kagenda nawe ashaka ngo agire limit wafite nkaho menga pano yanje noshira kabo kagenda nawe bahuje ibyiyumviro deja nanje ubwiwe ni duhuje ibyiyumviro muganda ntamwakira nkamuyikaza akavuga gutacha yumva ko menga pano yanje noduza abantu afite ibyiyumviro nkakagenda no nundi wese mu burenganzira bwiwe atawatutse ndamwakira yashaka kuri pano akavuga ibihuje nibyo tuko turaganira uwo munsi abisobanuriye mu nzira akagenda adashaka kumvamwo je nama navuze aka kantu kandi kagenda nama nawe akamugiye kenshi politike si ibintu byo guhubagurikira kandi politike uyigiyemo bisaba kugira umutima ukomeye kugira umutima ukomeye rero ni hahandi ushobora kumva ikintu udashaka kumva ugafunga ipepo kugize wize strategy zo kukigwanya cyangwa kukivugurutsa mugabo ufise ka gatima gato ukagira gashoti temper umuntu avuze umutima urahuka iki niki jewe singufata nk'umunye politike uba uri guhubagurikira ibintu utazi kabisa rero nibaza ko abantu ari karavuga jewe ntabonza amazina umuntu avuye kuri pana bagiye kandi je nta muntu azoza kuri pano ngo anyigishe kwanka umuntu ntazi inkomoko y'uwo muntu no ubwawo uri kurangiza kwanka uwo muntu nawe sinzi inkomoko yiwawe sinzi ibyo no gushigikiramo 100% sinzi ibyo no gushigikiramo 100% muganda kwihanganira ntakwakira kutuza kunyigisha undi muntu nango ndamwanya ntibishoboka ivyo ni bya bindi bya division ayo ni amacakubiri canangazwa rero ukuntu umuntu amfisa ko gatima agaruka akiyumvisha abantu ko atari mu murongo w'amacakubiri haro numvise hano ubu birashoboka nawe ndamumvuze ko hari akajambo akoresheje sinzi ko yakakoreshejwe n'ishavu canke yakiyumvire ko neza kagenda mu byavuze avuze president Burundi Cyprien Ntaryamira mu mvugo yo kwishongora niko novyita akoresheje imvugo sinzi ko ari nziza kuri we ariko sinziza yakoresheje imvugo ivuga ngo bariko baravuga ngo bavugira ngo Cyprien Ntaryamira wabo bande ko narinzi ko Cyprien Ntaryamira yari w'abarundi ushatse aho ubumini inziki iyo uvuze ngo bariko baravuga ngo kuri Cyprien Ntaryamira wabo ko wumvise gusa kanyuma uze kuvuga ijambo ryose yakavuze mbabariramo ambabarira ako kantu yakavuze jenje bakwa nishinye no kukavuga ariko araba bakumvise akakabika mu mutima oya ariko ivyo siyo tugomba kwakira ko nk'abarundi kubera ko iyo mvugo jewe no ndayisanisha na wundi yavuga ngo mu ndege hari yiki ukona ko no gutesha agaciro nshimire ndondeza ubujya byishemwe kagenda ego message yatanze rasobanutse ukuntu yayivuzemwo yatumye abarundi kubaza ubutegetsi buhari baze bwishyutse ivy'urupfu rwa Ntaryamira nimba bitishuye inte ubutegetsi buhari abatabazi nabo nibaza nabo bazotumwa n'abarundi kwishyuza ivyo ni ibintu iyo ubundi izo nyishu bamwe nka kumva umenga zirakakaye nizo mbashaka kumva aho ari umuntu arumva ukuri mugabo cyo vuga ngo bariko barishuza ngo Ntaryamira waho bande aho habarimwe akabaza kanini cyane kandi abakabaza hano katugarukana muri wa mutaka muri ko murekana ko menga ntimushikiye w'amacakubiri uje ngaho kigisha abantu sibijuju nukuri kwimana abantu sibijuju nimuze mufata abantu badukurikiranye ngo nibijuju
urashaka kuvuga ngo ntiwemera amacakubiri ntushigikira amacakubiri ni byiza umugabo mu majambo uvuga rimwe rigucorotse abantu bakavuga bagahita bavumbura kuri umunyamacakubiri kandi bari bizeye ubutumwa ariko urashikiriza ibara ryera naho ryo baryinshi mbwagiyemo akantu kirabura byose biratokombekara bikacafuna ivyo naco numva ariko arigisha no mu rubasha ku giti canje mvuga ivyanje no naje nisinsigura kuvyo turi mu kibazo cy'uko navuze abajenshi ku giti canje rero none wodusozereza kugira natwe nimba hari ico tukubaze gasha nari nje kuvuga kuri abantu batatu nabahejeje reka mvuge rero ku giti canje nanje ku giti canje nk'umurundi jewe nta muntu n'umwe mbuza gukora ibyo afitiye uburenganzira oya nta n'umwe mugabo jewe nk'umurundi uyu mwanya tuvugana nkurikije aho Burundi buvuye kuko bavuga ngo ntawe umenya yaje atazi yavuye aho buvuye cyangwa bwavuye mbabarira aho buvuye jewe ndiko ndavuga ibyo wanje siko ndavuga ibyo wawe kagenda niko ndavuga ibyo wanje Chimamanda ihangane Chimamanda sindiko ndavuga ibyo wawe nkurikije aho Burundi bwavuye naho buri uno munsi sinshobora kuba impumyi ngo mvuge ko atampinduka yabaye kandi nziza sinshobora kuba impumyi bwa mbere ndeza imyutinge gatoya indondeza afise background iri mu Rwanda oya urakoze bandanya dese nkurikije Burundi bwavuye jewe sinoreka gushima ko hari byinshi byahindutse akarorero burya abantu turakunda kwizera ibiboneka umugabo no munsi Burundi ndashima intambwe bwateye cyane cyane ku kintu c'ikibano c'abarundi nkuko mwariko murabivuga nabyo numvise mwabicishije kubera ko uno munsi iterambere ryose ryoshoboka kuboneka mu barundi ryoza rikomeye kubera ko abarundi bize kubana ico ni ikintu gihambaye gose kandi cyakozwe n'iyi ntwari iri ku butegetsi icyo ndagikenguruka naho twara batabaze ejo nzi neza ko iterambere ryose ryoza risanga Burundi no munsi ryoba ari iterambere rije rifise aho rishikira kandi ryokomera kuko abarundi bamenye kubana icakabiri ndemeza ko n'abandi bose hano sinshaka kumashoninga amazina kuko muri mwebwe hari abantu bagiye tuyaga bagira ibyo bashima sindi je vuga cyo ko yarakoze ndemeza ko mu gisata cy'ubuvuzi n'icy'amashuri ndavuga mu bijanye n'inyubako hari byinshi byahindutse byiyongereye mu byo by'amabarabara Chimamanda azavuga hari amabarabara yiyongereye uno munsi amabarabara yo mu gisagara petetaze kugwiza mu makaritiye mugabo tiko turamabaraba makuru muri bwa bukene bw'igihugu cacu baragerageza kugwana no kugira ngo hashobore kuba impinduka ivyo ni ibintu tubonesha amaso nk'abarundi mu vy'ubutunzi wamugani ati nta umenye yaje atazi yavuye uko biri kose mu bukene turimo baragerageza kugwana nibitakoreka neza birafise inkomoko ndabivuga neza ndazi neza ko ikibazo Burundi bwaguyemo si ikibazo kije juste kubera ko kibaye muri 2020 2025 canke 2015 no hari abantu baje mu butegetsi wanashaka no muri umugambo uri ku butegetsi bashobora ko barisanze mu ikosa abo basubiriye bari barakoze iryo kosa akaba ari ryo ryasubiriye igihugu inyuma iryo naryo sirinde birashoboka ko mu bantu bari ku butegetsi no munsi basanze mu gisata runaka bari atacu bakoze barisahuriye bakavuga ati okay reka natwe twisahure n'umundi ntuzohahora ugasanga ibyo bintu bigenda bisubiza inyuma igisata runaka sindi mubemeza yuko nimba muri obere hari abasuma by'ubutunzi bw'igihugu sinemeza ko abarundi babitanguye iki gihe kuko niyo myaka yahera hari abandi bantu bari muri ico gisata ntaco bakoze iyo vengeance rero kuza ati n'abandi ntaco bakoze reka nanje nirire nivyo byagiye by'iki gihugu cacu ayo resa amakosa bakozwe gusa n'abasengeri n'amakosa abakozwe n'abantu bose generation par generation
urumva uje rero kuyakosora utaginga ukurutoki ku muntu umwe no kuvuga ngo ntubukosoye ikosa no bisa nkaho ubahanyuye ishami ku giti wari kurandurana n'imizi tujye tuvuga icyaha mu izina tuvuge ikintu uko kiri nayo ubundi tuzokoma twambara umutwifukisha umutaka w'ikintu runaka kugira ngo duce kuri iki mugabo ntituzorandura ikibazo ni hahandi uzosanga n'umuntu hashize uno munsi nawe muri aba bantu bagiye kwitwa ngo nabatabazi kuko ndazi ko abatabazi barafise hari abantu babaye inspire ku cyabatabazi petete abantu ko ari abantu bashobora kuba bafise uburemere bw'ico guhindura mugabo mu bantu bibi bo kwisheni y'abatabazi hashobora kuba mutima mandi inkotanyi ninde nande abo bantu rero uciye wumva ngo abatabazi bose bagize inspiration nk'uwakiriye group abatabazi ugaca ufata tima mandi ukamushira muri obere azoyimwa ubamugira icizere ngo nawe nyene ngo afise ngo gatima k'abatabazi ayimwe isubira inyuma gusumba uko yari imeze no kuva ngira ku ntwaro ya mbere yatwaye Burundi so twige kurwana bidahwanye kandi twiye gushimira ibikoreka ibyiza tubivuge hama tubone kuvuga ibibi ni abantu bazobyumva mugani twaza tuvuga ruti ngo iyi ntwaro nacishoboye nta kiki abarundi bafise ibintu byiza bazi kuri iyo ntwaro baninda zokumva